naho ngo hagiye haracamwo ikibazo kijanye no kubura igitoro mu bikorwa vyo kwimbura ikizuku ngo umwimbu urashimishije abakozi barakoze birashimwa. Ivyo vyashikirijwe na Isidore Mbayahaga umuyobozi w'ikigo Onatur mu rugendo shure rwakozwe n'abasanzwe bakora muri ico kigo mu mwonga wa Kidimbagu na Gitanga mu ntara ya Bururi no mu mwonga wa Ruguhu muri komine Gisozi intara ya Mwaro mu ntumbero yo kurabaho ibikorwa vyo kwimbura ikizuku bigeze. Twazindutse muri kino gitondo tugendera aho dusanga dukura izuku ku mashanje atandukanye. Uwo twaduramutse tuza kugira ngo turabe umwimbu aho ugeze kuko ni mu gihe turiko turimbura ikizuku kuko ikizuku cimburwa mu gihe cici. Ubu rero dusa n'abariko barasozera kubera igihe cyo kwimbura ikizuku cariko gisa n'ikirangira bariko baranura. Rero twatuje kuraba umwimbu wabonetse kugira turabe ingene vyifashe ikizuku dufise ingene kingana. Nivyo twariko turagira ngo tubereke yuko ihangiro canke umugambi leta yihaye kuko bamwe usanga bibaza ati mbega bizoshoboka tubereke yuko bishoboka. Twasanze abakozi bari ku kivi kandi umwimbu baronse umwimbu ushimishije nubwo batakoreye mu makondisha akwiye kubera hariho ivyari bibuze. Murazi yuko igihugu caciye mu tugorane dukeya tw'igihe kitari gitoya cyo kubura igitoro. Ico rero catumye umwimbu twahora turonka utangana n'uwo twaronse mu myaka iheze kubera hari igihe kimwe wasanga ishanje ihagaze nk'indwi mu canke zibiri. Mugabo turashimira abakozi cyane kuko aho baboneye hose ibikoresho barakoze birashimwa. Ngira mwabonye ko amahangare yose dufise asa na yuzuye ayataruzura nayo murabona ko abakozi bakirikora kiza babikora mu mwonga. Ngo hariko harondegwa n'iyindi myonga bo kwimbamwo ico kizuku babona ko ico kizuku ari cinshi mbere no mu makungu ngo bazogishorayo. Nayo ku kijanye n'imashini zihingura ico kizuku mu buryo bwa none umukuru w'igihugu aherutse kuja kuraba muri ico kigo ngo nta nkeka isango bamuhaye babwirizwa kuryubahiriza. Uravye ivyigwa vyabaye biraba ikizuku dufise mu matoni tuba dufise n'amamiliyoni atari makeya cyane. Hanyuma Onatur kuva itanguye kwimba ikizuku mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 977 tumaze kwimba no kwimbura ikizuku kiri munsi y'ibice 4%. Murumva yuko rero ikizuku tugifise mu mwonga na cyane ko turiko turarondera n'indi myonga ikizuku kirimo kandi turiko turatora iyindi. Ikizuku rero dufise mu butaka cyane mu myonga dufise ni shishi cyane ku buryo abene igihugu bazokwigwa ahubwo cyane twogomba no kubabwira yuko no mu makungu tuzogishora ntushobora kwemera ikintu wemerera umuntu nk'umukuru w'igihugu uzi yuko utari kuravuga ukuri. Nibaza yuko twebwe ico twavuze n'ubu turacagihagazeko. Nibaza yuko ishantiye uko imeze ubuye yarahejeje kubakwa imashini bariko baraheza kuyifunga neza muri indwi baraheza. Ndibaza yuko mu ndwi izotangura hazohatangwa kugira ese y'amakara ya mbere ku buryo isango twahanye n'icyo makuru y'igihugu tuzoba twahejeje ndetse akaba ari bazoba ngira ngo azo no gushikiriza abene gihugu uwo mugambi mushasha wo kugira ngo bacana amakara y'ikizuku hanyuma amashamba kingiwe kuko murabona yuko aho amashamba adakingiwe murabona kw'isi yose ihanganye n'ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe. Kubw'umuyobozi ajejwe ubuhinga muri ico kigo Onatur amenyesha ko ikizuku gifise akamaro kanini mu buzima bwa misi yose. Ikizuku kirashobora gukora mu bintu byinshi, kirashobora gutanga inguvu d'energie nkuko mwabibonye ko gishobora gukoreshwa mu gukinjika. Ikizuku kirashobora gukora mu bijanye no gutanga umuyaga nkuba amasantrale thermique. Ikizuku kandi kirashobora no gukoreshwa mu bijanye no kurima. Onatur twarigeze kudandaza umwavu uvuye mu kizuku, turawudandaza mu nyuma baza kuduhagarika kugira ngo umwavu izabu ibanze iwemeze. Ubu rero turiko turakorana na izabu, twaramaze kugira experience za mbere mu mirima izabu byarakunze, raporo zabaye nziza cyane. Utugeze kuri etape yuko tuja mu bene gihugu kugira ngo ibyaba raporo zaba nziza cyane cyo tukora mu mwavu kudandaza. Ari amakara twari tumaze gukora ya ese muga yo atari carbonize ngo yume cyane
abari bamaze kuyacana bamwe barakubwira yuko utekesheje ikiro cy'ikizuku ku munsi kirashobora guteka ugasanga kirahishije ibiharage kirahishije n'ibindi bintu ugasanga nta kindi kintu ukwiye gukora kugira ngo wongereze amakara ku mbabura. Ubwa mbere n'amakara meza azimbutse kandi aramba. Gushika kuri uno mwanya ngo ikigo Onatur gisanzwe kiriko kirarangura ibikorwa byo kwimbura ikizuku mu myonga igera kuri 5 ngo hakaba hari n'iyindi myonga yamaze gukorwako ivyigwa. Ivyo navyo ngo vyerekana ko Uburundi bwoba bufise n'imiburiburi ikizuku coba kirenga n'imiburiburi itoni 60 miliyoni.